twese ngaha twari tuzi ko yakize harageze igihe ibintu vyiwe biraba novuga ati muri silence turareka kubimenya abantu benshi ya video naravuze ibintu byinshi cyane nibaza ko hariho nibindi navuze vraiment ari nagashavu ngirango yego Oceane iki nukuri turashima kubona Oceane yarabayeho ingwara ya Oceane yaje iza kuvyura ivya Karim didier kisa uze iticket 50 ngake mu mashow biba haje umuntu bagura amatike 50 nibaza yuko nibikurikira biza kugenda neza ico notumira abarundi n'abarundi kazi no basaba ko bogira umutima wo gufashanya kuko muri uwo mutima nyene bon abantu bashobora kuvugwa kuko hariho benshi bababaye sikuva Hello ndabaramukije cyane nkuko mubibona ni jeune yo imbere kuri micro twaba turi muri kozi nkuko mubibona aho hazobera igiteramo cyo gushigikira mwene wacu umuvandimwe wacu ariwe Karim Babel kikazoba iyi samedi le 21 turi ngaha rero kubwo Umurundi jeune kuko imperial murayibizi ni yaba jeune irakunda aba jeune bakora cyane tukaba turi hano kubwo jeune yitwa didier yemeye kurihira amatike abantu 50 amatike ya 5000 abantu 50 murayibona amara turayifise abicishije kuri imperial tv rero natwe nkuko abadushikira bose turabishikana nkuko muba mwatwituye urumva ntimutinye kwitura imperial tv kuko turabishikana rero twaje kuri kozi hasanzwe hari abantu batunganije ico giteramo aribo ba Lali Gomez na Sudi nabandi rero twaje kugira ngo dushobore kubashikiriza uburyo mwaduhaye kandi ntumira nabandi bose naho hasigaye imisi mikeya yaba bari mu Burundi yaba bari mu makungu muracafise umwanya wo gutanga marashobora gufasha mwene wacu mashobora gushigikira mwene wacu nkuko twababwiye katugende turabe aho ba Lali Gomez bari dushobora kubashikiriza uburyo didier yadushikirije muraza kumenya byinshi kujana nico giteramo baraza kutubwira ingene amatike aho muzoyakura muraza kubikurikirana muri kino kiganiro karibu cyane nkuko twababwiye turi kumwe na Lali Gomez kumwe na Sudi bon basanzwe ko barategura iki giteramo ca Karim Babel rero tushaka kuvugana nabo mwanya mutoya kugira ngo batubwire uko biteguwe baratubwira byinshi Lali amakuru ya ni meza nawe ego ni sawa urakomeye ni bon daw okay Sudi amakuru ya ni meza gose namwe ni sawa turashima bon turi gora abandi bashaka kuturamutsa Oui, ni meza. Nitwa petit bon. Ni bon. Okay, Lali, icambe tunashaka kumenya byabaje mu gute kugira ngo mushobora gutegura evenement kubera ko ubwa mbere Karim agitangura kugwara byari ibintu biko biri kwega cyane abantu ntibari ko baramufasha nko muri speed wamengo nta nivyo twitwo turumva ariko muri uyu mwanya ni nuko bishushe abantu uko barabyitwaho cyane byatanguye gute byaje gute icambere twamaze tubashimire ko mwashoye kudushikira kamuko muranadufasha kugira ngo ibi bintu bishike kure gusumba hama icyumviro twaciyumviye mu bisanzwe twese ngaha twari tuzi ko yakize harageze igihe ibintu vyiwe biraba novuga ati muri silence turareka kubimenya abantu benshi rero ibintu vyabe muri silence bamwe tubaze ati swate yarakize swate vyagenze nabi nta umenya ariko hari post nabonye hamiyo post rero y'umwana yitwa Oceane cyambona undi muntu ya ujya nyene yitwa Lobs Mirakuro ya postinze nawene ibindi nyene ariko aravuga yidoga mwatsko mwabibonye camvuga ati none ibi bintu bimeze gute rero cyatuja ku social media umuntu aravuga icyumviro ciwe Imana ishime ko byashitse kure hamaro bigaca ndumva twona avuga mbere yuko Oceane yatumye ahubwo tumenya nuko uwundi mwana tarakira rero niyo mpamvu turi ngaha niyo mpamvu twace tuvuga ati viko arimwe ari mbi cyane gose cyo turavuga ati reka tubinyarutse ahubwo ataraducika ataratuva mu ntoki ego bon general bonye ka video ka uri kuri doga bon Oceane araje ubunyene baciye bamuterera aho nyene caje kwivuza hanze wundi namaze imyaka n'imyaka arika ntubona yuko
ivyo byahavuye abantu babona yuko uko uravuga yuko ujya mwana bamuterereye babikoze kubwo kurabira tuvuge agatumba. Bon, nk'ivyo sinobiteba ko cane muri irya video naravuze ibintu byinshi cane nibaza ko hariho n'ibindi navuze vraiment ari n'agashavu ngirango yego mugabo igikuru nuko message yarenganye ivyo dusanzwe tubizi ko biba mugabo ntitubishe tubishira en general abantu bose babikora mugabo ikintu even mitweretse nuko abantu bafite imitima myinshi cyane kandi myiza abantu bafite imitima yo gufasha ni benshi rero igikuru nuko message yashitse bakaba baravyumvise kandi bakaba bariko baradufasha yego. Okay, so durashobora kutubwira even makubwawe itunganije gute imeze gute? Even mukuni itunganijwe izoba kwa gatandatu itariki 21 zotangura kwitegura kuva hakiri kare mugabo abantu bunye botanga kugura amatike kuko show nyezina izotangura 18h bakura afishance 15h ego hama kuvyerekeye hari ikintu uzenyene ca oceanic nukuri turashima kubona Oceane yarabayeho ingwara Oceane yaje iza kuvyura ivya Karim icyo turagishima c'est vrai byarabaye abantu barashavura je novuga birakaba bibaye none ko twaciye duhaguruka nuko kandi nibaza ko disi mu misi mikeye ashaka kuza kwivuza yego. Mbega mwebwe mwahagurutse kubwa Karim mwari musanzwe muri abagenzi biwe cyane? Oya nje nka jewe vraiment naho narinzi mugabo urumva je maze kuvyumva kaya Karim igihe nyene vya Oceane biheze ndamvisi iyi kana cyumva yuko Black G washaka kwazana imiryango yiwe cyanageza kuyikontakta rero kontakta imiryango bacamwe ko nabandi bariko barakora duca turiyunga dushira inguvu hamwe nje tumi kikogwa cagize imperial nini sasa. Okay, hariho umujene yashoboye gutangira abantu 50 ariwe Didier Kiss nigiki mwamubwira mukabwira nabandi bantu hasigaye umunsi umwe ariko ndazi ko bashobora gukora? Nibaza yuko ari ugushimirwa nukuri aguza amatike 50 ngira si hazoba nari nukubaho ngira zora wazihereza nukuri Imana imutwiza yakuye kugira iciza ntivyijana iciza ntigipfa tota ngira azokibona tukivuga ivyonye numwe mu bigeze kugira ingorane mu Yusla abantu barahaguruka yaravuwe yarakize ameze neza sasa. Okay, murashobora kutubwira mbega umuntu yifuza nk'amatike yo yaronka gute muri imisi? Amatike pour le moment ari ngaha kuri Kozi nibaza kumwe ejo mwitondo tuzababwira andi ma adresse atandukanye mushobora kuyasangako ego. Mbega ukubwa wobona amatike ariko aragurwa nkuko byari bikwiye? Nukuri nibaza ko bimeze neza gose hariko barasama reservation ibaze du coup yo yitwa nde Didier Kiss aguze ticket 50 ngaki mu mashow biba haje umuntu wagura amatike 50 nibaza yuko nibikurikira biza kugenda neza. Okay, reka tuvugane na Yusla gatoya narigeze kubona stand up for Yusla urumva ubu rero naho ni stand up for Karim Babel wega Yusla nigiki otumira abarundi n'abarundi kazi? Ico notumira abarundi n'abarundi kazi no basaba ko bogira umutima wo gufashanya kuko muri uwo mutima nyene bon abantu bashobora kuvugwa kuko hariho benshi bababaye sikuvuga ngo ni Karim wenyene aha twogenda mu bitaro twosanga ari benshi cyane ariko rero kubera bataba bafise babantu babavugira ntibabimenya abantu benshi nta nivyo tumenya ariko tugize wa mutima wo gufashanya nitubigire kuri Karim gusa ahubwo twiyumvire no kubandi tunabishoboye tuze turagenda no mu bitaro kubaraba ego. Okay, reka ndabashimire cyane sinzi ko ari ijambo rya nyuma uvuga utumira abarundi n'abantu kazi mu ico giteramo kizoba relevant. Premièrement nagomba shimire itevyo yanyu nukuri dero debut yaragira aboneka naja ku bitaro nkabasangayo ego nukuri nabandi muze murafata ku mugongo hama kinaco notumira abarundi n'abatari abarundi abazoshobora kuza n'adazoshobora kuza bagure amatike ushaka kugura tike muganuze nibaza wakarorero ari uyu nyabuze tike 50 Didier Kiss ego hama ego umuntu ashaka gucanga ku muryango w'inkwano benshi akagura itike nato kwinjira azoba arokoye ubuzima bwa Karim Babel. Sawa murakoze cyane. Reka tubashimire cyane. Sawa murakoze.
Ego reka tubashimiye cyane namwe mwako muradukurikirana nizere yuko mugiye gushigikira Karim Babel uyu yaguze iticket 50 muga ntibisigure ko wowe ushobora kugura zibiri canke zitanu bidakunda byose birashoboka twese hamwe kubwa Karim Babel murakoze cyane